ubushakashatsi Igisata c'ubuhinga co muri kaminuza y'u Burundi catunganije uruganda rwo guhayanisha ivyo ico gisata gisanzwe gikora mu kwigisha abanyeshure no kwerekana ibimaze kurangurwa n'ivyo bategekanya gukora kugira bashike kw'iterambere rirama aho bari baramutse bahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubuhinga. Uwutwara igisata c'ubuhinga muri kaminuza y'u Burundi Dr Bararunyeretse Prudence amenyesha ko ico gisata kiramurira Uburundi n'amakungu abahinga bize neza aho bashobora gufasha mu bisata bigize ubuzima bw'abantu isi harimwo n'ibidukikije. Bikuru byaranze iki gisata cacu nuko ubwa mbere ho turamurira Uburundi n'amakungu ku bahinga bize kandi bakiga neza bakaronka ubumenyi bukwiye kugira bafashe aho bakenewe. Hanyuma ibindi nuko twebwe nk'igisata cyacu c'ubuhinga turakenerwa mu mice itandukanye y'ubuzima bw'igihugu no hanze, hanyuma tugaheza tugafasha nk'ubu novuga yuko ibihari ubu turiko turakora nk'uko mwabibonye ubu turiko turakora ibijanye no kuraba yuko amazi acafuye twoshobora kuyakuramwo ibishobora gufasha nk'ingaburo, ico kikaca gifasha mu bijanye no gukingira ibidukikije hamwe no kuraba ko ibyo bangamiye ibidukikije twobikuramwo igishobora gufasha abantu. Turiko turakora amaproje ajanye no kwigisha abantu dukoresheje ubuhinga bugezweho ibyo twita teledetection kugira ngo iyo ico gishobore gufasha mu kuraba aho bikenewe yuko hoba imigambi yo gukingira ibidukikije cyane cyane ducishije mu byo gutera ibiti, kugwiza amashamba. Hari amaproje yandi ariko arakorwa n'abarimu n'abarondezi bacu mu bijanye no gufasha kugira ngo amabuye benshi bita ko atafise agaciro ashobore guhabwa agaciro biciye nko mu gukora amakaro canke ayandi mabuye yo gushariza mu mazu mwabibonye ngaha. Hari n'ibindi turiko turakora mu bijanye no gufasha abanyeshuri bacu kugira bashobore kuba bafise ubumenyi bukwije mu byo gufasha mu iterambere ry'igihugu. Twabwiye yuko nk'ubu turiko twiyumvira ingene twoteza imbere ibisata nk'ibijanye no korora amafi, kurima ibizinu, kurima ibyo twokwita amasazi ashobora gufasha kuvamwo ibyofasha mu kugaburira ibitungwa. Ibijanye imisiba nayo nyene irafasha kugaburira ibitungwa kandi igafasha no mu guhingura umwavu ufasha gusubiza uburyohe isi no mu mirima. Dr Bararunyeretse Prudence amenyesha ko mu ntambamye bagira ko harimwo kubura inyubako zikwiye kandi zikwije n'ikibazo c'abigisha bariko baja mu zabukuru atabandi bafise bo kubasubirira. Intambamye dufise nababwiye yuko twifuza gukora byinshi mugabo hari ibyo tudashikako kubera uburyo mu bijanye n'inyubako ntizikwiye. Buzi inyubako noca nongera ko cyane cyane ibijanye n'amalaboratoire hamwe n'ibikoresho bijana kugira ngo dushobore gukora imigambi nk'uko tuyifuza. Twokora byinshi ariko uburyo nabwo bukatubera ikibazo. Ibijanye n'abarimu n'abahinga ibyo nabyo ntibikwiye kuko turafise nk'abarimu batera bakura bagena mu karuhuko k'izabukuru mugabo tudafise ababasubirira. Ivyo rero bikadutuma rimwe na rimwe hari n'amaprograme dushobora gusanga ariko akorwa nabi kandi yari amaprograme afitiye akamaro kanini igihugu. Ikindi ni kijanye n'uburyo kugira tukore iyi migambi yacu twifuza gukora. Murabona bivanye n'amikoro y'igihugu ngira ngo amahera turonka kugira ngo adufashe gukora iyi migambi n'amahera
adakwiye, twe dufata ko adakwiye, twifuza yuko yokongerezwa. Mu ntumbero yo gukomeza ico gisata c'ubuhinga no kumenyekanisha mu Burundi ndetse no mu makungu, ngo bagiye gufata intumbero yo gusigurira abarundi n'abafise amahinguriro akenera ubuhinga. Kubijanye no kuronka abigisha n'abahinga bakwiye, turiko turaba ko izi nyigisho z'igice ca gatatu z'amashuri ya kaminuza twogiteza imbere, tukugura ibisata bishasha bitahari, hanyuma abo twigisha bagaheza bakaza gusahiriza kongereza abo dusanganywe. Hari abavuga yuko amaprograme y'iwacu bari abanyeshuri tuzana baza kwiga ngaha bataba bayazi, hanyuma ntibamenye ingene bahitamo. Tubu rero dufise ihangiro ry'uko dusigurira abarundi n'abanyamahanga ibyo dukora ngaha. Muri ivyo nyene byo gusigura tugashaka yuko tugendera canke tukagira imigenderanire isumbije hamwe n'abafise amahinguriro, bafise ibyo byose bakora bikenera ubuhinga bwo ngaha, kuko turabona yuko harabuze ikiraro gikwiye hagati yacu nabo dukenera. Ico turifuza yuko tugiteza imbere gusumba, kugira ngo natwe ibyo dukora tubikore tubirabisha kuvyo badukeneye ko, ibyo igihugu kidukeneye ko n'abanyagihugu badukeneye ko, rero wanashaka n'amahanga atwitezeko. Uwo munsi mpuzamakungu wahariwe ubuhinga ukaba uhimbajwe mu Burundi ku nshuro ya mbere gucivugo ubuhinga umushinge mu miryango no mu iterambere rirama. Ça peut être compétitif,